umuntu yinziza kacomba kuntu meme nuko kwimana inzu ndapanze c'est vrai 60,000 arya anye nukuri subati ni nakandi hiriya iki oya jarya nuko kuba ko umuswi sikubwi muweza gacha so gusimana n'abagenzi babimfasha so nukuri ariko ugaca usanga arantu bibaza ati ihuriro turahembwa niburi hari n'umuntu yari hanze agambe kutaragura pe uyiti nukuri numva ugenda n'amaguru mukuntu muhembwa prima kuri ihuriro rega turabakurikiye umva karamba baje rero ngabo bacu usanga narayinzara ambyiye yuko abandi nabo baraje ninjya bata mu mapubere sha naje cyamenye nita adinsevrage kasanga natisi cyane none ndakubisha nyene ihuriro tubyara tirumva ndarindiriye boss ni atangwa kugira nzobabwira mu ico gihe boss nakinatanga ati yego nyene ihuriro yitwa Claudio ndabaye ndivyiza yego boss nta contact yiwe nfise urashima jewe kwa jewe narinzi ko boss ari ya miss arumva munyuma nawe nyine amisi ati hariho nyine ihuriro ariko ntari ino yitwa nga Nuzenya Claudio nagira mbuge nga ba miss arimo bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye nko bibona kuri micro ni Rukundo Ange Menoshe hama una munsi inkuru yacu ikaba aruko twagendeye umukomedie musanzwe muraba ku TV bita Ihuriro TV kandi akunzwe cyane so reka tuyage tumviza amakuru yiwe tumumenye abakunze wa Magic TV batari bamuzi mumumenye mumeze gute ubona tumeze gute none nje mbona mushavuye oya iyo umuntu ashavuye acagira iminkanyare mu maso ariko ya n'amarore arashavuye oya marore so natinye kamera no mpamvu nambaye marore ariko umeze neza yego nuko ndashima Uwiteka meze bon meze fresh uko biri kose meze bom apana boom bom apana bombe bom kuba kunze wa Magic TV batakuza akazi nawe babwira akazina k'abavyeyi nitwa Mizero Gustave alias ambassadeur commanda Rutwe ya Mituno Fondere Nyundo kasya bajaje ya kabateri so unye nirindi rishasha banyita Gisusu ati mama fesi Gisusu fesi Gisusu dukoreshe commanda ya commanda nijo rizwi yose arazwi ariko rya komanda nyaruco byumva mbega komanda bavukana n'abana bangaye komanda avukana n'abana 8 komanda agira umwana w'indwi komanda mbega mu buto bwawe woba mu mashuri wizeheye amashuri mato yarize mu Gatumba mu Gasenyi ayisumbuye niga mu Kanyosha ya CPP ya onye kamanda abamuhira araho nyene ya mbega komanda nta kibazo baragira ku ishuri kubera ibintu bijanye na tayi yo ikibazo nagira kandi n'ikigitwishimisha je nari umuntu nicara inyuma sinicara imbere kuko narakunda kubaga cyane so ikibazo nagira gusa ku ishuri naraderanja n'ukuri turage blague naderanja ya wasanga na n'umwigisha twama tubifa amaguru kuko ntiyashika wasanga nashize ari ya boro babikamakaye wasanga umwigisha wewe kuraderanja abandi orikingana ahare nicaye bien kuko nicaye amaguru ntiyashika hasi ariko nicaye kora passport ndende narabona imbere warabonye imbere bicaye ari imbere nawe ari barebare yego nikiri ku ntebe ya gatatu narakizana nkakizuminga narabaga cyane kwase naro mu mwanya mwinshi wo kufata amanota yo kwiga naca kuko cyose izi talent zacu twazitanguye kera twama tuzikoresha ya ego watanguye gukina comedy ukiri umunyeshuri rero cyaratanguye kera
natanga ibyo bita materiate ya materiate icyo gihe nyine twakubita amakonsere twagize ibintu nka kujya kwa Kanyamurume bamushaga ya talent yacu twayitanguye kera gushikaho n'ubu unye urabona ko shaje impfitsa abaye impfi ya imyaka urazi gitanyegezwa ego na office 18 na shaje vraiment ni ryari watanguye gukina kuri aya ma TV online? Natanguye gukina 2014-13 nubo bita ba negative na Chingbi ya Chingbi n'umusaza wa DJ Ashanti wawundi arakora kuri Buja FM na kuri Rema FM so ego command benshi twatanguye kukubona kuri Ihuriro TV. Ihuriro TV yo uyimaze kimyaka ingana gute? Wayikoze kimyaka ingana gute? So yari imyaka yari tatwegeye mu myaka 2 ya ego no tuyikoze ko nkuko tuvyumva hari ubusi bugikora tubandanye mugabo tubandanye kuri bajya bandi ba Gasore bandi nabo nyene niyo myaka nyene canke bobo wabasanze? So Gasore twamenyanye twahuriye nyene muri by'ibikorwa byacu ya twaza duhura no kwa Idris Mbizi tugahurirayo tutaramenyana cyane ariko twabonana nyene twarahurirayo so Gasore kumenyana neza na neza tumenyana Ingozi muri kigingi z'ama comedy ya 2018 ya Ingozi no tumenyaniraho tuhana contact ya duhanye contact no hawo twatangiye gukorana yarandondera arambye ati braza ndashaka dukorana dukore vraiment ndabona urafise impano iki nabati ntari bikweri naje nahora nkora kweri nuko gusa harize imyaka myinshi nahora nkora amakomedi nyene kuko nafise objectif yo gutangura komanda team ijya nyene yari yurikiye muri Ihuriro ya so Gasore turakorana ijya bugabo burihabwa yandi aza yaboreye nkubita umugore wiwe nkubita umugore wanje nijya bonane Leo bonane tuta ya bonane no turakorana naje nkora ibikorwa byanje nyene ya nkora ibikorwa byanje gushikaho amisaraza wa Ihuriro turakorana turamenyana hamwe ati ndashaka dukorana turagirana n'amasezerano turakorana rero gukorana utari kubona agahembo imyaka ibingahe yose ndakubwiye nkora ku Ihuriro benshi abantu ngaba bari basigaye banka no kumana na 10,000 cyo bamvuga ati abantu bakora ku Ihuriro muri abantu ba mbere bakurikirana mu Burundi kandi mu ijya cheno ya Ihuriro irahembwa biraboneka ati benshi nukuri barabibaza ndi mu miliyaritere ariko nacu none ko nzobahwe kuko niyo tujya nibyo twifuza kandi iciyakanwa katuye uyatuye kuzokena uzopfa ukenya uvuga ati Imana izobikora nzotunga nukuri uzotunga sese uzotunga so kugeza uko mbonye rero nariko ndahembwa iyo myaka yose ndaheba ndanagwara naruka kugwara naruka ubona nabyibushe naruka mu bitaro si blague naragwaye ndagwara muri babandi wa muryango twakoranaga kuri Ihuriro TV haje kundaba Betty Mimi Bwana Shamba baraje kundaba ya na bigi ya journaliste abyibushe yaraje kundaba Cecile nako ntana 5 million yanzaniye nta n'imihu yanzaniye ariko yaranzaniye yanzaniye umutima n'amaguru nukuri kandi Imana mwezagire nukuri kuko ndazi bigi n'umuntu vraiment ifaranga giwe aragigbanira sana
tukiri tutaramenya impamvu yoba reka tubanze tumenye uwari yakuzanye nitwumvise neza wakuzanye muri ihuriro ni Gasore canke ni Amisi uwo mwasinye kontra? Gasore yari umukozi nkanje ujya no twogenanira kontra nkujya anya kuko wambwiye ngo niwe mwatanguye kuba abagenzi. Niwe twatanguye kuba abagenzi juste Amisi yabonye ibikorwa n'ukuntu dukurikiranwa kuri YouTube iki acarandondera bati dukorane kuko je nasinaniye kontra na Amisi ngabo Amisi no twavuganye sinakoranye na Gasore none turashaka kumenya impamvu mwese mwari mumeze nk'abakozi mugawe ni utahembwa wenyene vyari bivuye kuki? Nije nukuri nese niko ndi ngaha turi kumwe jewe mu buzima ndanka kubeshera umuntu ndanka umuntu ambeshera ndanka umuntu nobeshera cyangwa ndanka kubesha musema ko ari mpenzi wa Mungu nta nisabuni ko nagwaye nkabibe mamenyesha ndamujya boss je ndagwenda rembye akagoma mbya ati njo kwanza bana moto ukuye utumikane neza cyapa ngambe meze je ndagwaye aho namba ipantaro zibiri imipira ibiri kwifuka ishuka zibiri zifumye ndiko ndajugumira tita arya rega umubanyi n'uwo muryango ajya tumaze kuba ihuriro ahantu aho bahuri ajya kora barya bose je nabafata nk'inshuti nk'abasista iki inkuru y'Imana isubira inyuma mu mwaka weze yaratubwira ati wara mu 8 muzotangura guhembwa mu 8 urahera umwaka mu nyara baratubwira mukuri mwihangane mu kwa mbere turatangura guhembwa twese c'est vrai n'ukuri tendaza abantu bigeze kundondera ati tukinanire kontra tuzenda guhemba ariko ushuti unkorera nasi nibaza ko hajya ahantu tendanga gukorana n'umuntu w'injyajya nibaza Amisi ko yaba ari serious ari serious buryo zotinya abantu bagenda bonamye bijya si byiza bagenda bunamye bajya anye abantu batavuga burya cyane si beza so nukuri naje simvuga cyane ariko bishatse kuvuga ndavuga naje simwe abo je ndi mwiza pfu mu mandiyizi so nukuri vraiment naravye ndanapfisha muri Misi nyene ngwara mushiki wa papa wanje ari bakurikirana arapfa kandi aho hantu twakunda gukinira ari mu Gasenyi hari wiwe yumva bari bamuzi bibiya icyumba twamaze kuba umuryango nukuri naragwaye ndanapfisha ndashira no kuri stati foto nena ikoze kuba mu video nyene ndayikora nyene kuri tantine wanje amajambo nyene ko namukunda sana sivyo urumva barayiraba nta none bigera ashe yanyarutse kumbya ati kondore yasedo basha polisi sana kweli abantu kigiye ofisi mwako ugware ucubura abana polisi yarabimbwiye no mpamvu je nkunda umuntu nawe tuma amahera tumike ari ubunyereka urukundo kumfise ku mutima amahera arahera abantu bagasigara ubumwe n'urukundo rukabandanya so byagenze uko nta numwe yashitse ko niba gusa abaje kundaba bashitse ko no bita Betty Mimi Mutokambari muri baye ba comedy ego icyo gihe kwa muganga Mutokambari ni yaje vraiment Bwana Shamba yaraje kandi yaratiramye imisi 3 yaratiramye kweri namubona aranegera na Fridia kakana twakunda kakobwa kakunda gukina neza mu ihuriro kaka ari umuntu akinanye nukavuga ati umuntu arashoboye ka Fridia yaranamerekeje guhamba mani mweza giye sana so nukuri ndinze mbona umurongozi atashitse ko naranagwaye none nk'uyu muntu nawe ndakubaza nk'umujournaliste nyene ubonye umuntu nk'uyo onye woguma umushya ko bucuti nyene by'ukuri ndakubajije uragerageza ukamukosora nawe game eske we waragize umunsi umwe yagize ikibazo uramuba hafi nk'umuboss wawe indi Amisi
gutyo igihe agwara ewa numvi nje nageze no kumukari yagiye mu tambukanyi agwaye y'ibitaro urashobora kugwaza ntunambye arametuma yiko mu bitaro yihanana ari mu bitaro ya ico gihe kweri naragiye ndamuraba ndamushika ko nyene nk'umushikacu nk'umuntu nyene dukora ibikorwa bimwe ya ndashika ko nyene nta kintu najanye ariko natwaye umutima Nega komanda Amisi turavyumva Amisi yuko yoba yarabafashe uko mbwa turashaka kumenya mbega Amisi ni wenyene ihuriro kuko n'ababosi bake bakora ibintu nk'ivyo byo kutakunda abakozi bawe na cancane ko abakozi ari bo bamwinjiriza ni wenyene bosi nyene oya mu nyuma yaravyaratwibyirira nyene ihuriro yaratubya ati rumva ndarindiriye bosi niyatangwa kugira nzobabwira mu ico gihe bosi naki natangaye ati yego nyene ihuriro yitwa Claudio ndivyiza yego waba waramubwiye uwo bosi mukuru ko wari waramumenya waramubwiye ingorane hari kudahembwa imbere yuko udesida kuvana n'ihuriro bosi nta contact yiwe mfise urashima jewe nari nzi ko bosi ari Amisi arumva mu nyuma nawe nyene Amisi ati hariho nyene ihuriro ariko ntari ino yitwa nga Nuzenya Claudio nagira mbuge nga Amisi ari none uwo bosi nawe ntiyakurondeye amaze kumva ko wadesize kuva muri ihuriro oya atanuwonze oya mugabo arazi abakozi bari muri ihuriro ntiyabibona sompaza canke yego Komanda ariko ntitwatubibona muri ihuriro uko bimeze twabona yuko kenshi amakomedi bakina kenshi wasanga nka sujet nini ya cyane kenshi hari igihe wasanga zihagaze kuri wewe uri umwana uri iki ibintu nk'ivyo nk'ubeje bo guhamagara bakagusaba ikigongo cyangwa ukaguha amahera bagufitiye wosubirayo shasi nibaza kubera impamvu yo bari iyi kuko ushaka amafaranga kandi waba yaguhaye none ayo mafaranga ndaguha akarorero amafaranga ufise urubanza wari warateguye akarorero sibyo ubwo rubanza nturose ayo mafaranga ubwo rubanza wanasivye cyangwa uwo musi urageze ufise mariage cyangwa ufise anife ubwo rubanza wari warategekanyije ntiwari umenyesheje abantu muri icyo gihe ariko ugacira nk'ayo mafaranga uyu munsi nyene wa anniversaire wocufeta fete ugatumira abantu ubwo ngubwo so vyumvikana ko bidakunda ayo mafaranga wari ukiyakeneye kiriya gihe none gaca none baze kungaburira abandi batanguye kungaburira jewe nyene niteye so ubu vyumvikana ko wamaze kuronka izindi management Lega nawe urashaka kumbera manager wumvise uri umuntu urundi w'umutima urashaka bateka ndagafashe kajya kahungu ya kuko ndarateza imbere urashaka no kungurira kamera wowe nyene kabati ndakuguriye cyangwa umuntu wese ankurikira ashaka ati reka naje ndagutere ndaguwe kamera cyangwa ndaguwe drone ukubandanya ibikorwa kuko jenda hari impano Imana yashitsemo nta numwe azuzayinkuramo ni Imana gusa kiratsi yonyine izi umunsi n'isaha yo kushika kuri data wa twese yo yonyine n'ahandi ibikorwa biracabanda talent kandi ubu ngiye kuzana ibindi biryoshe ibintu bikozwe neza ama image bien ariko banterere bashigikiye nsobikora nzoba tukiraho nyene hari umuntu ashobora kwibaza ati ego kumushigikira nikimwe tukaba tuzi kutahora wikinana mbega kubwa ubu ugiye gukina gute harabari hari abazogukurikira bari muri ihuriro bazogukurikira cyangwa ugiye gukreya groupe nshasha so gukreya groupe nshasha ya ibikorwa biracabandanye by'uwanje kuri Komanda TV nzikinana apana nzikinana ndakina kuko ibikorwa
byarabandanyije ntibyahagaze ya nibagiye nyene nibutse abakunzi banje abakunzi ba Komanda so unye sigiye mfise channel yanje Komanda TV ya twibuka kugira subscribe ya turaba ibikorwa bya Komanda mu bukurikirana nyene mutibagirana commentaire so commentaire bijyana nziza kuko irafasha irigisha umuntu je ikintu cya mbere nihutira kubona kuraba ndaba kwanza commentaire so kuba nimwe jisho ryacu ya nimwe mudusha kutubwira ya Komanda hari abantu bari bakuzi n'abagasore bande hari abari abakobwa mwakinana muri Ihuriro TV ubu baba bifuza kumenya aho mugiye gukinana muri Komanda TV ushobora kuba babwira Komanda TV tuzokinana muzobabona muzogena muhabona so gusa si George nyene navuye muri Ihuriro hari n'abandi batari bake kuko hari y'abamama b'abadamu harya anye n'abagabo babasigaye babima amavuta ati murakorera Ihuriro TV genda babahembe ugasanga n'umugore yasaba umugabo ati rega ngiye mu minsi ndabira umugabo ati none nukorera Ihuriro c'est vrai kandi n'umugabo mu bisanzwe biratahuritse umugore ati bagiye ku kazi so bose basije nyene bose baravuyeyo mwarabyumvise ya en fait twashimye gukora twikorane nimba basi ihuriro itahemba basi naje mbone basi ko nigwane ko basi narigwanye ko ya yego Ihuriro ni TV ya mbere yinjiza ngaha mu Burundi nivyo Burundi bwose ni TV ya mbere ya turashobora rero ukuntu yinziza kacomba kuntu meme nuko kwimana inzu ndapanze c'est vrai 60,000 arya anye nukuri subati ni nakandi hiriya iki oya jarya nuko kuba ko umuswi sikubwi muweza gacha so gusimana n'abagenzi babifasha so nukuri ari ugaca usanga arantu bibaza ati Ihuriro turahembwa niburi hari n'umuntu yari hanze kambe kutaragura vewe uyitira ukuri numva ugenda n'amaguru mukuntu muhembwa prima kuri Ihuriro rega turabakurikiye umva karamba baje rero ngo bacu usanga narayinzara ambyi yuko abandi nabo baraje ninjya bata mu mapubere sha naje cyamenye nita c'est jinsi kasanga natisi cyane none ndakubesha nararica harya anco shimira Imana yadushije kumenya ikiri mu mutima w'umuntu ugasanga narayicaye n'umupeti wanje ariko ubwaca nkikubita agapantaro ni umuntu gaca wumva ati ya abantu genda bari kuntu ugenda n'amaguru abantu gaca nibuka n'ukuntu narayinza ariko nacimanira imbere y'ibikorwa bya Komanda TV ya hamwe na bikorwa TV so ya Komanda mwageze kuja mu Rwanda right gukinana bakanyombe none hari igirumwe ko mwagiye kubuntu mugakina uko nyene atakintu cha mwakuye mumaze kugenda ikintu twakuyeyo uretse experience y'akazi ikintu tukurayo amafaranga aya vraiment cyagihe nukuri naje namutahura haje igihugu kitari canyu si canyu kweri n'ibintu byo mu Rwanda birazimbye buryaga kweri twarakonsomye ya ariko yakonsoma ziko agiye kwinziza ariko twarakonsomye naco ntamara twakuyeyo canyi oya kweri kweri nangoro kwa baravuga ko gwiroha vraiment naje ndamuvugira kweri ya namara yaduhaye ariko no konsomye ariko namara ariko gusa nayo yakonsomye ariko yarinjije kandi yarinjije kweri sio muri wawo cyagiye nyene ababone baci baba benshi mujya misi twace turonka agashimwe ka Silver Award ya ndavyibuka amabuca ariko
naco gukora uko mbazi ucume gukoranye gusa ariko naco Imana ni inkuru gusa. Kandi ni wihebure ntibagutwaye amaboko n'amaguru. Oya nukuri ibikorwa ni bya bindi. So abakunzi bawe abo hanze cyangwa abo mu gihugu cyacu bagukunda sinzi ko wagira akajambo babwiye. Nukuri muzokuba mumushyigikira ndabakunda cyane ndabubaha kuko nimwe mutuma mbaho nimwe mutuma naje ngira ishaka ryo gukora ibikorwa. So nukuri mutibagira kugira subscribe kuri Komanda TV hamwe na bikorwa TV. Turagushimiye natwe kwa dawe mwana. Nanjye ndagushimiye kukumva jije neza tuje kandi uri umukobwa mwiza cyane. Bakunze Magic TV turabashimiye cyane ko namwe mwabanye natwe. Yari Magic TV yari kumwe na Komanda mukaba mwavyumvise aho mugiye kumukurana cyane abakunzi biwe batabara bamukurikirana murabe munamufate ku mugongo ko muravyumva ivyo bintu ntivyoroshe hama abantu bameze nk'abo mubarabe muhinduke si byiza. So kuri mikro yari Rukundo Ange Minouche turabashimiye cyane. Ciao atarakora subscribe murabizi yuko tubarindiriye abayikoze turabakunda cyane muri ku mutima. Thank you very much.